muhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Njuti nama bakunzi mwese muteze amatwi iganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Ndabibutsa ko mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe insobanuro y'inzozi z'umwami Nebukadineza. Daniyeli yasobanuriye uwo mwami inzozi ziwe. Mu nsobanuro yamuhaye twabonye ko ubwami bwa Nebukadineza bwari bukomeye cyane, mbere ubwami buzokurikira ubwami bwiwe buzoba buto. Twarabonye ubwami butandukanye buzogenda bukurikirana, ubwami bwa Nebukadineza bumaze gusenyuka. Ubwo bwami n'Ubumedi n'Ubuperesi, Ubugiriki na Makedoniya. Hanyuma twavuganye ku bwami bugira kane bwerekanywe kuri ca gishushanyo umwami Nebukadineza yabona mu nzozi. Ubwami bugira kane buzoba mu bihe vy'iherezo. Ubwami bwagiye bukurikira inyuma y'ubwami bwa Nebukadineza bwagiye buba buto. Twararabiye hamwe kandi ugusenyuka k'ubwami bw'isi bw'abanyamahanga n'ishingwa ry'ubwami bwo mw'ijuru ngaha kw'isi. Mu cigwa cacu cuno munsi naho tubandanya kuvugana ku gusenyuka k'ubwami bw'abanyamahanga n'ishingwa ry'ubwami bwo mw'ijuru ngaha kw'isi. Turaza gutandukira mu gihimba ca gatatu aho tubona Nebukadineza akora igishushanyo c'izahabu. Reka rero dusubire kuraba ishingwa ry'ubwami butazohangura n'isenyuka ry'ubwami bw'abanyamahanga. Uyu munsi turamusoma amajambo y'Imana mu gitabo ca Daniyeli duhereye igice ca 2 umurongo wa 44 tugeze igice ca 3 umurongo wa 2. Ariko imbere yuko dusoma ayo majambo yose twumviza abaririmbyi mu ndirimbo yabo ikurikira. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera, Imani hafi cyubahiro. Samirana, 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 Usemera, Imani hafi cyubahiro. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, Samirana, Usemera, Imani hafi cyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana,
murakoze baririmbyi. Umwami Yesu Kristo abaha umugisha. Namwe mwese abateze amatwi y'inyigisho za Bibiliya, dusomereye hamwe amajambo y'Imana mu gitabo c'uwavushwa n'Imana Daniyeli, igice ca 2 umurongo wa 44 gushika kuri 45. Haravuga ngo, nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mwijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bw'abo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. Uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi atamaboko risituye, rikamenagura ivyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko mugenzi, Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, insobanuro yazo ntizohinduka. Antikristo canke umuntu w'icaha afise amazina nka 35 muri Bibiliya. Niwe azogarukana ubwami bw'i Roma, niwe azotegeka isi, azorongora isi nk'uko Nebukadineza yakoze mu ntango, nk'uko tubisoma kandi mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 13. Uko niko intwari izoba imeze, ariko nimba umuntu mubi azoba ari hejuru yayo, izoba iteye ubwoba. Ibi vyari ukuri kwa Nebukadineza nk'uko tuzobibona, kandi kuzoba ukuri kuri Antikristo. Igihe umwami Yesu azoza, azoganza n'ububasha bwose, kandi azotsinda abazomugwanya bose. Mu ijambo ry'Imana dusoma ngo, uzobavunaguza inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano, muri Zaburi 2 umurongo w'9. Siniyumvira rero ko Imana yifuza yuko tutayisaba imbabazi uyu munsi. Nimba wewe utabishima, no gusaba ko wokunguruza ukaja ku yindi si, nko ku kwezi kumbure, hanyuma ukava hano ku isi. Kubera iki? Kuko umwami Yesu agiye kuzoganza iyisi, kandi niyumvira ko azoganza naho wokwiyumvira kuja, kuko iyi si ni yiwe. Ibuye ryasituwe ku musozi atamaboko risituye, niko twasomye. Nta wundi rivuga hano atari umwami Yesu Kristo. Uyu si umuntu w'inyama n'amaraso gusa asanzwe, ariko n'umuntu w'Imana yarobanujwe amavuta. Umwami Yesu bwiwe yerekanye neza ko ari we buye. Mu misi yiwe ngira hari abantu benshi cyane batahura icyo yariko aravuga kuruta uyu munsi. Dusomye mu butumwa bwiza kubanishije na Matayo 24:44, yavuze ngo, ariko uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, ariko uwo rizogwa ko rizomuvunagura. Yesu Kristo rero ni buye, ibuye rizima, kandi Yesu Kristo ni itanguriro, nk'uko tubisoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino 3:11 ngo, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashwizweho n'iryo Yesu Kristo. Niwagwa kuri iryo buye, nukuruhukira muri we kubwo kwizera. Ingo nk'utagira icabaza, ariko ko Yesu yashesha amaraso yiwe kubwawe, uravunika. Uza nk'umunyavyaha utagira ico utanga, ariko we nibuye ry'igitangaza ryo kuruhukirako. Ibuye ni izina rimwe muri Bibiliya rivuga Yesu nk'umukiza n'umucamanza. Ni igitandara c'agakiza. Turabibona mu gitabo c'Ivyagusubira mu Vyagezwe 32:15, kandi ni igitandara c'agahore, nk'uko vyanditswe mu Gusubira mu Vyagezwe 32:4. Iyi mirongo muri Daniyeli ivuga igihe Kristo azoza ngaha ku isi nk'umucamanza, aje gutsinda umugararizo ugwanya Imana. Hano rero tubona ukuza kwiwe kwa kabiri ngaha ku isi, nk'uko tubisoma mu buryo bwiramvuye mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 14-21. Ukuza kwiwe kuzoba gukomeye, kuzoba guhambaye. Ukuza kwiwe kwa kabiri tugusoma kandi henshi muri Bibiliya, mu gitabo ca Zekariya, mu gitabo ca Yoweli, mu gitabo ca Yesaya, eka no muri Zaburi. Kristo rero ni ngombwa azoza aha ku isi. Ukwishira hejuru k'umuntu mu kuganza iyi si kuzokugwaho. Kuri twebwe ibi biragoye gutahura mu vyiyumviro vyacu. Turi mu isi yamaze guciga urubanza. Iyi si ntikiri ku rusambo, ariko numva abantu bavuga ngo nzogira igihamana. Nshuti yanje mukunzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, utarakizwa nta gihamana ufise, warazimiye. Nta mana ufise, nta rugero ufise rw'Imana. Ico ufise mu mutima ngira nukwifuza guto ko kuba umunyadini.
ntugomba wewe gutsindira ingabire kubwo kuja ku ishure ryo kuw'Imana. Ntugomba guheba umunsi w'Imana. Yamara mugenzi wanje, ukwiye kwizigira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi ntivyoroshe kuvyishoboza. Rero sinzi ko uriko uraja kuri iryo buye canke iryo buye riza kuri wewe. Noshima kuja kuri iryo buye mugenzi. Imana igiye kuzoheraheza umunsi muto wo kubaho umwana w'umuntu hano ku isi. Ubwami bw'Imana buzoganza, kandi imyaka 1000 izoganzwa na Kristo. Uretse akanya gato Satani n'icyaha bazokwemererwa kugerageza ubwanyuma abagorosi b'Imana, ubwiwe buzobandanya gushisa ibihe bidashira, nk'uko amajambo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 20 atubwira. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemberera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera Sambirana, Sambirana, usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Dushishikaye gusoma igitabo ca Daniyeli igice ca 2 umurongo wa 46 gushika kuri 47 haravuga ngo, maze umwami Nebukadineza aca yikubita hasi apfukamira Daniyeli, avuga ko bamucumitira ikimazi bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo shebuja w'abami, kandi niyo ihishura amabanga, kuko ushoboye guhishura iryo banga. Insobanuro Daniyeli yahaye umwami Nebukadineza yaramushitse ku mutima, bituma yikubita hasi imbere yiwe aramusaba, mbere acategeka n'abandi gukora nk'uko nawe yagize. Ntiyarazi neza gusenga, ico yarazi kwari gusenga ibigirwamana. Rero kwikubita imbere yiwe canke imbere ya Daniyeli yagomba kwerekana ko asenza Imana nzima kandi y'ukuri. Iyi yabaye intango yo kumenya Imana yo mwijuru. Muri iki gitabo turashobora kubona ugukura ku kwizera mu mutima w'uyu mwami yasenga ibigirwamana. Uku kwizera kuzoca mu mwiza w'igipagani gushike mu muco wo kumenya Imana, kandi Nebukadineza yubashe Imana ya Daniyeli.
tubandanije gusoma umurongo wa 48 gushika kuri 49 iki gice ca kabiri gitabo ca Daniyeli haravuga ngo maze umwami akuza Daniyeli amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha igihugu muri Babuloni no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shaduraka na Meshaki na Abednego bamutwarire muri ico gihugu c'i Babuloni. Ariko Daniyeli aguma ibwami. Kuguma ibwami nico kimwe no kwicara kw'irembo ry'ibwami. Kwicara kw'irembo ry'umwami n'umugenzo wakogwa cane nk'uko tubisanga n'ahandi muri Bibiliya. Mu Itanguriro tubona Loti yicaye kw'irembo ry'Isodomu kandi vyasobanurwa ko yari umucamanza. Mu gitabo ca Esteri Moridekayi nawe yahawe ico gikorwa yicara kw'irembo nk'umucamanza. Daniyeli rero tubonye ko yahawe ingabire hanyuma ashigwa hejuru na Nebukadineza. Ariko Daniyeli ntiyibagiye abagenzi biwe batatu b'Abaheburayo, nabo bahawe ibibanza bikomeye mu bwami bw'i Babuloni. Uyu musore Daniyeli rero yahawe igikorwa cyo kwicara kw'irembo ry'umwami. Yari umucamanza mukuru, ariko kandi yakora nk'umushikiranganje wa mbere. Muri iki gitabo ca Daniyeli tuzobona ko Daniyeli ari we Nebukadineza yamahanuza, yacira abantu imanza, kandi yari umushikiranganje wa mbere w'ubwami bw'i Babuloni. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca gatatu. Muri iki gihimba havugwa ivy'igishushanyo umwami Nebukadineza yahagaritse ngo gisengwe na bose, kandi haravugwa ivy'abana b'Abaheburayo batatu baterewe mu itanure rya kumuriro igihe banka gusenga ikigirwamana c'izahabu. Mu gihimba ca mbere c'igitabo ca Daniyeli twabonye ko imigenzo y'igipagani yaciriwe urubanza. Mu gihimba ca kabiri naho twabonye ko ubwenge bw'abantu bw'igipagani nabwo bwaciriwe urubanza. Muri iki gihimba ca gatatu naho tuza kubona ukwishira hejuru kw'ivyaha gucirwa urubanza. Reka rero dutangure kurabira hamwe igikorwa c'igishushanyo c'izahabu. Turasoma mu gitabo ca Daniyeli igice ca gatatu umurongo wa mbere gushika kuri kabiri haravuga ngo umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo mu izahabu. Uburebure bwaco bwari amatambwe 60 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwaco bwari amatambwe 6. Agihagarika mu kiyaya c'Idura mu ntara y'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma gukoranya ivyegera vyiwe n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama bakuru n'abazezwa bintu n'abacamanza n'abashingantahe n'abatware bose bo muri ivyo bihugu ngo baze guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Iri jambo ngo igishushanyo mu izahabu, ibi bihishura ko iki gishushanyo catwaye amafaranga menshi kugira ngo gikogwe. Harabiyumvira ko Nebukadineza yakoze iki gishushanyo ngo kibe icibutso ca se wiwe n'abaporasari. Abandi nabo bavuga ko yari yagikoreye Beyeri, imana y'igipagani y'i Babuloni. Abandi bavuga ko yari yagikoze ku bihimbaro vyiwe. Ariko muribuka ko Daniyeli yari yaravuze ko Nebukadineza yari umutwe w'izahabu kuri ca gishushanyo c'inzozi ziwe. Aho kwicisha bugufi imbere y'Imana, inzozi ziwe zatumye Nebukadineza yuzuzwa ubwishime, hanyuma acakora igishushanyo c'izahabu cerekana ubwami yubatse. Igishushanyo yakoze uburebure bwaco bwari amatambwe 60 n'amatambwe 6 y'ubwaguke. Izo zari intambwe ziza z'ico gishushanyo zizwi. Intambwe imwe yoba ingana nka santimetero 18. Zari gutuma ico gishushanyo kingana rero n'amatambwe 90 y'uburebure. Babuloni cari mu kiyaya gikikijwe n'igihugu gishashe. Naho ico gisagara cari kirekire, uburebure bw'ico gishushanyo catumye kiboneka uri kure cane. Ikiyaya c'Idura cari kimeze nk'ikibuga c'indege gishashe kandi cagutse, catuma abantu benshi bashobora gukoraniramwo ngo basenge ca gishushanyo, kandi kwari ugusenga rero umwami. Abarongozi bose n'abaganwa bose n'abandi bose bafise igikorwa mu bwami bw'i Babuloni bari baje mu munsi mukuru wo guhezagira ico gishushanyo. Imiringa minini yari yatumiwe, kandi bategerezwa kumenyekanisha ku bantu iki gishushanyo. Iyi yari intambwe ya mbere y'integuro yo gusinzikaza ubuzima bw'umuntu. Aba bakuru rero baje mu munsi mukuru wo guhezagira iki gishushanyo ca Nebukadineza,
bari bagizwe n'abantu bahambaye bo muri ico gihugu. Sambirana, sambirana, usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Ni iki cyatumye Nebukadineza rero akora iki gishushanyo? Hari ibintu bitatu byoba vyatumye akora ico gishushanyo. Ubwa mbere, ugukora iki gishushanyo vyerekana ko Nebukadineza yagararije Imana yo mwijuru yamuhaye kuganza isi yose, aho gushima Imana yamuhaye ububasha yaragararije. Ubwa kabiri, ugukora iki gishushanyo vyerekana kandi ukwishira hejuru kugira ngo asengwe nk'Imana. Mu nyuma yaho n'abami b'i Roma baragomvye kwigira Imana. Ubugira gatatu, ugukora iki gishushanyo Nebukadineza yagomba kurondera uburyo bwo gufatanya ubwoko, indimi n'abantu batandukanye b'ubwami bwiwe kugira ngo ashobore kubaganza neza. Mu yandi majambo, yagomba gushinga ubwami bw'idini. Ibi ntaco vyari bimaze mw'isi, ariko gusubiramwo umunara wa Babeli kugira idini rimwe ry'isi yose cari ikintu gikomeye. Hari abantu benshi uyu munsi bariko barakora ngo bagire idini rimwe ry'isi yose. Aho harimwo amadini agize inama y'amashengero y'isi yose. Barondera kugira idini ry'isi, kandi ga mugenzi wanje, bose uzosanga bibagiye umwami Yesu. Ibi babigira byose atari ukugomba gusenga Imana nzima y'ukuri, ahubwo bagomba kuyigwanya. N'umugwi uzorongora mu gihe c'ivyago bihambaye ku muntu w'icaha no kumuvugishwa b'inyoma, ariwo twita Antikriste. Ibi bizoba inyuma y'ishengero ry'ukuri rimaze kuva mw'isi. Ishengero ry'ukuri rigizwe n'abo bose bagize umubiri w'abizera wa Kristo. Uwizera wese muri Kristo, uwo ari we wese, utaravye ibara ry'urukoba rwiwe, utaravye idini avamwo, mugabo yizera Kristo ko ari umwami n'umukiza, ko ari w'Imana yatanze mw'isi ngo abamwizera bose bakizwe, bose bazoba bari hamwe bakuwe muri iyi si. Hahigwa abazoba muri abo. Nshuti yanje mukunzi uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, ndakwifurije kuzoba muri uwo mugwi, umugwi w'abizera. Aho uri hose, aho uva hose, ukumeze kose,
ukaba wizera mu mutima wawe ko Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza, kandi ko atarindi zina twahawe munsi y'izuba gukirizwamwo, uzoba muri uwo mugwi. Nuko rero wame wiyubara, witunganye, kandi ube kure y'icaha. Imana iguhezagire mu buryo bwose wumviriza zino nyigisho za Bibiliya, maze umutima wawe ugashima kuba ku Mana. Nanje ndakwipfurije kumenya ivyo. Yesu aguhezagire. Imbere yuko turangiza ikiganiro cacu uyu munsi, dushima Imana kubw'aya majambo. Mwami Yesu Kristo uri mw'ijuru, turagushima ko bakwizera batazomaramara, bazobana nawe iyo bava hose bakagera uko bari kose Mana. Kimwe gusa nuko bakwemeye bakakwatura nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwabo. Mu izina rya Yesu agororoka ndasabiye Mwami aba bose bumvise amajambo y'inyigisho za Bibiliya, bashima nabo kuzoba muri uwo mugwi. Ubahe kukwemera kandi ubahe kukwakira nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwabo. Ubaharire ibyaha byabo bakoze uko bavyatuye kose Mana, kandi uko bemeye kukwakira. Urakoze kuri Imana igira neza, kandi uharire wowe wese akwiyegereje. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikiganiro cacu cuno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete ttp://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twewerundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije, kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.